Amakuru makuru yaranze indwi. Turabaramukije canke tubahe mwiriwe bivana naho muri ko mudukurikira muhereye tunabaha ikaze muri aya makuru yaranze indwi turangije ayo nayo akaba yarahagaze hanini kuri ibi bikuru ukwice no kunyuruza abantu bikozwe n'abakorera inzego z'umutekano birateye amakenga bamwe mu bashinga amateka b'u Burundi bavuga ko ivyo bishobora gucafuza ishusho y'igihugu babishikirije kuri uyu wa gatatu mu gihe CNIDH umugwi w'igugujejwe ivy'agateka kazi na muntu washikiriza inama nshinga amateka ivyo waranguye mu mwaka wa 2024 abanyepolitike bamwe barabandanya gushikiriza amakenga bafise kubijanye n'amatora yimirije muri aya makuru muraja kumva ibishikirizwa n'urunani Burundi bwa bose mu migenderanire naho bamwe mu banyagihugu babahegereye urubibe Uburundi buhana n'u Rwanda babandanya gusaba ko leta y'u Burundi yo kugurura imigenderanire gasubira tukaja kubashikana muri komine Busiga intara ya Ngozi aho ngo nubuza umuntu ari hakujya y'urubibe bidakunda kwa muserukako ingingo zibandanya gufatwa mu bijanye n'ubworozi cyane ubw'inka kuva ingwara ya suni ivugiwe mu ntara ya Kayanza kuva kuri wa gatatu w'indwi iheze uruja n'uruza rw'inka rukaba rwarahagaritswe n'uburongozi bw'iyo ntara ya Kayanza nyene byose muja kubyumva muri aya makuru yaranze indwi mwoza kumva mwijwi rya Odilo Nkejimana mukanya muyarambuye Amakuru yaranze indwi. Nongere ndabaramutse nari mpejeje kubibabwira mu ngingo nkuru harabashinga amateka b'u Burundi bavuga ko batewe amakenga na bimwe mu byaha by'ubwicanyi no kunyuruza abantu bikorwa na bamwe mu bakorera inzego za leta zijejwe umutekano abo bashinga amateka bakagira ubwoba ko ivyo bishobora gucafuza ishusho y'igihugu ivyo babishikirije mu gihe umugujejwe ivy'agateka kazi na muntu CNIDH werekana ivyarangwe mu mwaka wa 2024 hari kuwa gatatu w'indwi uwo mugwi ukabudakana ko ivyo vyaha vyibonekeje muri ico gihe ariko urongoye 6 Vinyini Muraba akavuga ko ivyegeranyo byose bihabwa inzego z'igihugu Idonido na Kristalize Harerimana. Umwe mu babajije ikibazo kijanye n'ivyaha bikorwa n'inzego za leta cane z'umutekano no mushinga amateka Terence Manirambona kubijanye n'abantu barashwe canke bafatwa nk'abanyurujwe bikozwe n'izo nzego. Turaje raporo araho berekana yuko amwe muri ayo makaje vyabaye usanga vyakozwe n'inzego mbere ngaha bahisemwo igipolisi canke we ugendereza bega muwambwiye mwashagisha amanama izi nzego usanga novuga zirengugura ugasanga bagiye ko nkabeni kuko nkibi nk'umuntu anyurujwe canke afashwe n'inzego z'igihugu agafatwa nk'umuntu yanyuruje umva si vyiza imiryango ikabaza ikabura kumba uwo muntu yafashwe n'inzego z'igihugu. Uwundi avuga ibisa n'ivyo ni umushinga amateka Nikodemu Nduwimana avuga abantu banyuruzwa bavuye hanze y'igihugu bagafungwa bakongera bakibwa bikozwe n'abakozi b'iperereza. Hari abantu bidoga baza bavuye hanze bashitse ku kibuga c'indege ugasanga baciye bafatwa kandi uburyo bafatamwo ni uburyo bugoye kuko imiryango yagiye kubategera babereka ngo bamenye niyo bagiye mu nyuma ugasanga barafashwe n'izi nzego z'ijwi perereza abantu bagafungwa ugasanga bafunzwe igihe kirekire hama bakaza kurekurwa ata kintu na kimwe cerekana yuko batazi nico banafungiwe bamwe mbere bakidoga yuko n'amafaranga babazanye kenshi kubera kubatakarira sinzi rero yuko karico mubiziko. Kuri ivyo bibazo urongoye umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu CNIDH 6 Vinyini Muraba aremeza ko ivyaha nk'ivyo iyo bikozwe bitukisha igihugu nayo kubanyuruzwa bavuye hanze y'igihugu agasabo yatowe n'abanyagihugu kumwegera mu amazina yabo. Nagira ndababwire yuko mu bintu bya mbere biteye ingorane ku gihugu harimo inzego za leta ziba zakoze ivyaha nk'ibi naho tuzi yuko icyaha cagira nyine kugikora burya urwego urimo ruratukisha igihugu gusumba nk'umupolisi akoze mwene iki cyaha murabona ko bica biba binini cyane ku gihugu ati abantu bidoga ko bafatwa bavuye hanze iki mwavuze ko tuzokivugana
ibiro vya CNDH biguma vyuguruye umwanya wose. Karibu. Abantu 9 akaba ari uwo mugwi w'igihugu ujejwe ivy'agateka kazina muntu CNIDH uvuga ko bishwe barashwe na bamwe mu bakorera inzego za leta zijeje umutekano mu mwaka uheze w'ibihumbi 2024. Tukiraho nyene mu nama nshinga amateka arabashinga amateka bavuga ko bafise amakenga ku bikorwa bijanye no guhohotera agateka kazina muntu bibera mu busho mu gihugu bikozwe n'izo nzego za leta nyene. Ivyo bikaba vyashikirijwe munsi nyene umugwi CNIDH uri kushikiriza ivyo waranguye mu mwaka wa 2024 hari kuwa gatatu w'indwi heze nkuko twari twabibabwiye. Abo bashinga amateka bakaba basavye ko kogwe bishoboka kugira iyo ngendo ihagarare. 6 Vinyini Muraba wasigura ko umugwi arawa natanze ivyegeranyo ku nzego zifata ingingo. Mahule Mayano ukuborezi gufa bafungwa kimwe mu biteye amakenga abashinga amateka y'u Burundi basaba umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu kuza baradoma urutoke kubusho n'amabohere buberamwo nkuko bivugwa n'umushinga amateka Terence Manirambona. Nagomba kubasaba ari hamwe tugiye abantu bafunzwe mukavuga ngo regarde avi abakenyeza bafungwa bibungeze canke bonsa canke abantu bafungwa bafise aminoti yo umuvyo amaduha ibitigiri naho byabereye kuko wabikoze yo kwikosora aho byabereye bo kwikosora natuvuga izina magovati twabisanze muri prizo kanaka cyangwa kanaka kwera kuko guhohotera agateka kazina muntu bigenda biragira abakorera inzego z'umutekano. Umushinga amateka Pamphile Marayika abona ko ari akamaramaza wagasaba ko kwiga ukuntu leta yo kongereza uburyo mu rwego rujejwe umutekano kugira iyo ngendo ihagarare yuko abapolisi badafite ibikoresho bikwiye Purutaho nivo dibije muri no bije twarongereje amafaranga menshi kugira ngo abapolisi basho gukora akazi kabo neza. Nkibaza yuko ubu umuyindi bigize gukurikira nukuri dusabe abajejwe umutekano nabali muri discussion budgetaire baze basabe amafaranga akwiye kugira ngo ibi bintu biveho kuko nakamara amaza mu gihugu. Umushinga amateka Nikodemu Nduwimana we avuga ko mu mabohero habera ivyo guhohotera abantu imigwi nk'iyijejwe agateka kazina muntu idasuzuma neza. Mugendeye amabohero mworaba mugakurikira amadosiye neza kuko bikarenganyo kahari haro byinshi mugenda ugasanga mwagize iyo visite ariko ukuri kose ntimukumenye. Rero nasaba yuko mugiye mu kwitwaza ibikoresho bikwiye kugira ngo bigende neza. 6 Vinyini Muraba rongoye CNDH aremeza ko uwo mugwi utaronka uburyo bukwiye kugira usuzume ibibera muri ubwo busho n'amabohero byose ariko akavuga ko kuvyo bamenya bahanura canke bagashikiriza ababijejwe kuko uwo mugwi atawubasha ufise bwo gufata ingingo. Iyo tubonye ibintu nk'ibi be tukabona aho tugarukiriza ntacyo twaronse turaheza tukabaza inzego ko zagize amatohoza. Iyo bishitse ntitubone ivyemezo yuko amatohoza ariko arakorwa canke yatanguye hari igihe dusanga tuteza kwandika mugiye kubiraba turafise amakete atandukanye twarungikiye inzego zitandukanye z'igihugu tubabwira tuti gira amatohoza mugabo mutwe nta gipolisi dufise nta gisoda dufise cyo guca tubiruka inyuma twebwe iyo twahanuye aho niho tugarukiriza. Ibiharuro by'abari bafungiwe mu busho mu gihugu mu mwaka uheze w'ibihumbi 2024 n'abanyororo 3614 harimwe abagera 75 bafunzwe kandi bararengeje ikiringo hamwe n'abana batarakwiza imyaka yo gufungwa nayo abagera kuri 6 bakaba bari bafungiwe imyenda. Nayo mu bijanye na politike bamwe mu banyamigambwe bashikiriza ko ubukene bw'igitoro bumaze gihe bwibonekeza mu gihugu bushobora gutuma amatora yimirije atagenda neza. Abanyamigambwe basigura ko hari n'intonde kubitoza batashoboye kubahiriza kubera bitari gukunda ko bashika mu bice byose by'igihugu kuko uburuko biyunguruza. Ivyo byashikirijwe kuri uyu wa mbere mu nama bagiraniye n'umushikiranganda jejwe ivy'intwaro yo hagati mu gihugu Martin Teretse uwo nawe akaba yarabahumurije ko amatora azoshika ico kibazo catoye inyisho nyene urunani Burundi bwa bose rushikiriza ko rufise amakenga ku matora yimirije mu Burundi ayabashinga amateka n'ayabajenama b'amakomine rukavuga ko ashobora kwibwa. Mu kiganiro n'abanyagihugu cyo kuri uyu wa gatanu Patrick Nkurunziza arongoye urunani yasiguye ko kuva mu ntanga amatora yateguwe nabi kandi atateguriwe mu muco. Sendi uriko urategurira ahatazwi aya matora kandi mu murwi usanzwe uzi neza ko amatora ateguriwe mu furi atera ingorane nyinshi mu gihugu. Harabicwa, harabangazwa n'ayandi mabi menshi. Ubu biraboneka ko amatora yatanguye nabi mbere vyerekana ko ashobora no kwihibwa. Kuva aya matora atangura gutegurwa duhereye kw'ishigo ry'ibwirizwa rigenga amatora muri biseni n'amashami yayo ku kirangamisi c'amatora ivuka ry'unani mu Burundi bwa bose gushika ijoro ry'intonde
z'abitoza amakenga ni menshi cyane. Ibwirizwa bigenga amatora mu bisanzwe abarongoye imigambi itandukanye barabyumvikana ko mugabo rero cyadutangaje twagiye tubona iyo tegeko ashiraho giturumbuka iyo tutavyumvikanye ko nuvuga ko iyo tegeko aho ryazananye naho tuzi ucere kabiri bacabazana ikirangaminsi c'amatora coco karakobera abahinga byose twumvikanye waza wumva mu ndwi bakubwira ati mwe dukeneye intonde twaragwanye ko dushoboye kose izo ntonde zarakozwe ariko ntibyari byoroshe hama tugeze rero gushirako intonde twaciye twiyunga nawe kumwe n'umushinga amateka honorable Rwasa Agato turabashira ku ntonde z'urunani kandi amategeko yarabitwemerera mubo ngo nababwiye ko amatora yatanguye ategurwa nabi ntibwakiye kabiri gusa twagiye tubona ko batumenyesha ko intonde zacu zose zafuswe. Amakuru makuru yaranze indwi. Amakuru yaranze indwi turangije arabandanya mugashobora kuyumva kuri FM 88 n'ibice bibiri canke 99 n'ibice 9 mu ntara zitandukanye zigize igihugu nayo mu makungu mukatwumva ku buhinga bwa none mukandika indundi kiritira kaburungu kome mu bijanye n'imigenderanire ibikorwa by'urudandazwa rwahora rukorerwa ku mupaka Burundi buhana n'igihugu cy'u Rwanda ku ruhande rwa Kanyaru ya ruguru bisa n'ivyahagaze kuvuga rubibe gugawe ku ruhande rw'u Burundi mu ntango z'umwaka w'eze 2024 kubera tangenzi zikihaca ivyo bishikirizwa na bamwe mu banyagihugu bahegereye baba muri zone Mparamirundi komine Busiga intara ya Ngozi basaba ku imigenderanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi yosubira kunagurwa kugira imirimo y'urudandazwa yari batungiye imiryango isubire kurangurwa nkuko vyahora aho mu buraruko bw'igihugu twakure mugenzi wacu Jana Himana. Abanyagihugu bo ku mupaka w'Uburundi n'u Rwanda uri muri zone Mparamirundi komine Busiga intara ya Ngozi bamenyesha ko kuva imipaka yugawe hagati y'Uburundi n'u Rwanda ibikorwa vy'urudandaza bisa n'ivyahagaze kumva zuko atamafaranga kiboneka muri ako karere. Abanyarwanda baraza bakazana nk'utuntu bagashora ngaha natwe haba hari uko turose tugashora hari ubu rero mwiri yugarwa ry'imipaka ntibikiza ubu nyene tumeze nyene nk'abantu bugaranye byaraduteye ubukene budasanzwe. Je na muyangayanga notse inyama z'impene ku munsi nashobora kubaga impene akorera 5,000 cyangwa 6,000 ariko ubu n'ibihumbi 2,000 kugenda bibone birangora kandi iyo ndose n'ibihumbi 2,000 bironka nabiza kuya no guhaha nk'iki nasoma n'ibisuma byarazimbye. Aba nabandi rero basaba ko imigenderanire yosubira kuba myiza ibikorwa vyahora bikorerwa muri ako karere bisubire gukorwa nka mbere. Dusaba yuko umupaka bo utwugururira umupaka wuguruye ndibaza imigenderanire gasubira niyo umuntu yorangura ibijumpu byosohoka nimba umuntu adandaje ako kavoka kosohoka akanu kose umuntu yakora umupaka ucyuguruye karasohoka n'ubu rero umupaka wugure ndibaza ko byogenda neza bo kwivuza ko bo kugurura imipaka imigenderanire ikaba myiza kugace icoba nuko imipaka yo kugururwa abantu bahora badishorera batugendera bakoronka bakiriye akaboneka. Mwamenya ko amazu atari make kera yakorerwamo ivy'urudandaza amaze igihe c'umwaka urenga yugawe imbere ya zimwe muri izo nzu ugasanga hariko hakinirwa inkino nk'urubugu canke ikarata. Jean Nahimana muri zone Mparamirundi komine Busiga intara ya Ngozi kubwi radio Indundi Culture. Tukivuga ivyo migenderanire nyene aho nyene Busiga mu ntara ya Ngozi kugenderanira hagati y'abanyagihugu b'abarundi hamwe n'abanyarwanda basanzwe bafitaniye ubushuti vyarahagaze kuva ubwo rubibe gugaye nyene hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Abo banyagihugu bemeza ko kubera ivyo ubu n'ubuza umuntu inshuti yiwe iri hakurya y'umupaka idashobora kumuserukako. Abanyagihugu nyene basaba ko hoba kumvikana hagati y'u Burundi n'u Rwanda kugira imipaka yugurugwe. N'ubu nyene iyo nkuru tuyibaza Jana Himana akorera mu buraruko bw'igihugu. Abo banyagihugu bo ku mupaka wa Kanyaru ya ruguru iri muri zone Mparamirundi komine Busiga intara ya Ngozi bamenyesha ko iyugarwa ry'imipaka hagati y'igihugu cacu n'igihugu cy'u Rwanda yatumye inshuti zitakigenderanira nka mbere. Ni mu gihe hari imiryango imwe y'abarundi yashingiraniye ni y'abanyarwanda aho ngo gisigaye ari kibazo ngo kuko uyu cankuriya iyo bishitse kagira urubanza nk'urwo kubura umuntu aba nabandi ngo baripfuza kugeranako ariko ntibishoboke. Mu bijanye n'imibano nyene hahindutse ibintu binini cyane
hano kubera twari tubana nyene n'abanyarwanda no kuvuga abakobwa bo mu Rwanda baraza bakaba ini Burundi nabino baragenda mugaba bino ntibagenda cyane gusa abanyarwanda nibo beshi bajino ariko nyene ubusabane bwarahaba nkabo hakujya bagize ikibazo tukagenda tukafashanya tukagifashanya ari nk'uwapfishije tukagenda yo nyene tukabafasha natwe twabuze bakaza bakadufasha na burya twari duterateranye nyene ari ubusabane bw'abashatsi no imiryango igakura ariko ubu nyene birashika ugasanga nk'umushuti wawe ari mu Rwanda aragize ikibazo urabyumva ku matwi canke nyene ntunabimenye natwe twagira ikibazo nta numwe nyene adoboka twebwe nyene twarahombye ibintu binini cyane gose je nubakanye n'umunyarwandakazi hari ikintu kinini cyahindutse kubera tutagenderanira nkuko byahora ubwa mbere ubu igihaze nuko hashoboye kuza kuba nk'urubanza umuntu ntagere mu Rwanda cyangwa aje i Burundi nicyo mbona cyahinduye imigenderanire y'ingo n'imiryango kuba twashatse mu Rwanda cyangwa umurundi kazi yashatse mu Rwanda ubwo nk'ufise telefone arabarira nk'uyifise mugabo umuntu akabura ukuntu yobigenza kubera atari bwambuke kubera imipaka yugaye. Abanyagihugu rero bagasaba ko ibihugu vyacu vyosubira kumvikana imipaka igasubira ikugururwa abarundi n'abanyarwanda bagasubira kugenderanira. Ubwacu twifuza yuko bokumvikana nyene tukongera tugasubira nko kuga kera nta twebwe Imana ibigiyemo nyene bakumvikana ibintu bikagenda neza tugasubira nko kuga kera ngira n'imisi mikuru twoyigira kwera kugira dukomeze dusabana nyene nuko abajejwe ivyo bihugu yuko bokumvikana kugira twongere dusabirane nka kera kugira tugenderane nkuko twatugenderanira na kera. Jean Nahimana muri zone Mparamerundi komine Busiga intara ya Ngozi kubwi radio Indundi Culture. Tukiraho nyene mu buraruko bw'igihugu ruja n'uruza rw'inka mu ntara yose ya Kayanza rwarahagaritswe kuva ku munsi wa gatatu w'indwi amasoko y'inka nayo nyene arugagwa. Iyo ngingo ikaba yasohowe na buramatari w'iyo ntara remicisha hayo mu ntumbero yo gukinga ikwiragira ry'iyo ndwara ya suna yo mu binoni maze imisi yibonekeza mu makomine atandukanye aho amaze kumenyekana igitigiri c'inka 36 zimaze gufatwa n'iyo ndwara. Uwo mutware agamagara abajejwe intwaro n'amagara y'ibitungwa gufasha kugira iyo ngingo mu ngiro ariko akizeza ko iyo ngingo izohava mu gihe iyo ndwara itazoba ikivugwa muri iyo ntara. N'unyene iyi nkuru tubibaze mugenzi wacu Jean Nahimana akorera mu buraruko bw'igihugu. Nk'uko biri muri iryo tangazo buramatari w'intara ya Kayanza remicisha hayamenyesha aborozi b'inka n'abayangayanga kuruja n'uruza rw'ivyo bitungwa ruhagariswe mu ntara yose ya Kayanza. Abandanya avuga ko atanka nimwe rekuriwe kuva mu komini ja mu yindi kandi ko atanirekuriwe gushorwa mu isoko ngo kukaba rero ari kuzitira abanyagihugu ataronerwa ngo kuko iyo ndwara ya suna yo mu binono bita fièvre afteuse muri mu gifaransa imaze kwibonekeza mu makomine 5 kw'icenda iyo ntara ya Kayanza. Ayo nayo ni Kayanza, Muruta, Gatara, Gahombo na Butaganzwa aho harurwa igitigiri c'inka 36 zimaze gufatwa n'iyo ndwara. Buramatari yamicishaye gahamagarira abajeje intwaro n'abajejwe amagara y'ibitungwa guhimiriza aborozi gusha mu ngiro iyo ngingo kugira ngo iyo ndwara ntibandanye irandagata. Buramatari yamicishaye ari kakamenyesha ko mu gihe iyo ndwara itazoba ikirangwa muri iyo ntara iyo ngingo izoheze kavanwaho. Kuri ivyo bamwe mu bayangayanga n'abihereza akanyama k'inka twegereye kuri wa gatandatu kugira tubabaze uko bakiriye iyo ngingo ya buramatari batumenyeje ko ari nziza kuko yafashwe mu ntumbero yo gukingira amagara y'ibitungwa vy'inka ariko rero abo n'abandi bagasaba ajeje amagara y'ibitungwa kurondera urucanco rw'iyo ndwara mu maguru masha kugira ngo nk'abayangayanga basubire ku mirimo kongere kabe n'akaryo ko gusubira guha inyama abanyagihugu. Tubamenyeshe ko mu ntumbero yo gushira mu ngiro iyo ngingo ya buramatari w'intara ya Kayanza kuri wa gatanu usanzwe ari umunsi w'isoko y'ibitungwa atanka zashotse ku isoko rya Gatwaro riri mu gisagara ca Kayanza. Mu Kayanza Jean Nahimana ku radio Indundi Culture. Jean Nahimana urakenuye inama nkenguza amateka y'u Burundi yifashishije abahinga yashikirije ingaruka z'intwaro yabakava amahanga mu Burundi bene isubirwamwo ry'intwaro mu mwaka w'igihumbi 1925 bikozwe n'ababirigi. Umukuru w'inama nkenguza amateka avuga ko habaye amabi menshi kandi ko icegeranyo kizokwifashishwa mu kunywana no gusaba gushumbushwa. Abaserukira ibihugu by'ububirigi n'ubudagi bemeza ko ibihugu byabo bifise ugushaka ko kurabira hamwe n'u Burundi ako kahise. Iyi nkuru tubibaze mugenzi wacu Yotamira tuzi. Abahinga batanu bakoze ivyigwa berekanye ko intwaro yabakava amahanga yacanishijemwe abarundi barakuyeho ububasha bw'umwami n'igitinyiro c'umutware w'urugo mu kumukubita atambaye imbere y'abana.
berekanye kandi ko abarundi bambuwe akaranga kabo harimwo n'uburyo bwo gusenga barasahuye igihugu n'ibindi. Ivyo byose babikoze biciye kubiri n'amategeko mpuzamakungu atari make harimo ingingo ya 6 y'ivyavuye mu nama yabereye i Berlin mu Budagi mu mwaka w'1885 aho igihugu gihawe kuganza ikindi. Iyo ngingo yavuga ko bibwirizwa kubahiriza abantu kihasanze mu gateka kabo n'ibintu vyabo. Ni naho inama nkenguzamateka y'u Burundi heri isaba ko kuvyabaye byose ibihugu vy'Ubudagi n'Ububirigi vyakoronije Burundi vyogira ico bikoze kugira ngo Burundi bushumbushwe nkuko Emmanuel Sinzohagera rongoye inama nkenguzamateka abisaba. Iki cegeranyo rero inama nkenguzamateka yaragishikirijwe n'abahinga yongera iratanga intererano kugira ngo gihinduke igitabo kiranga vy'ukuri amateka y'igihugu cacu, kugira bizotubere urufatiro rwo kubaka Uburundi bushasha no kuyaga nabo bose begwa n'amabi yashikiye Uburundi mu ntumbero yo gusubiza hamwe no gushumbushwa ahose bigaragara ko twanyazwe. Ubuserukira Ubudagi n'ubuserukira Ububirigi bitavye ico kiganiro bavuga ko bamaze kugururira abahinga b'abarundi inyandiko za kahise kugira ngo ivyabaye muri kahise bavyumve kumwe. Ubuserukira Ubudagi Korsten Horcher yongera ko hari n'ibikoresho n'inyandiko za kahise ku Burundi zizosubizwa Burundi. Abo baserukira Ubudagi n'Ububirigi bemeye ko ibihugu vyabo bifise ugushaka ko kubandanya gukorana n'u Burundi kubijanye vyose n'ivyabaye muri ico kiringo c'ubukoroni. Amakuru makuru yaranze indwi. Amakuru yaranze indwi arabandanya. Abantu 14 barapfuye na 28 barakomereka mu masanganya yibonekeje mu mezi atatu mu ntara ya Makamba. Rumwe mu gwaruka rwo mu mashuri atandukanye iyo ntara ni rumwe mu gwabangamiwe nayo masanganya nkuko amasendika y'abigisha y'Imakamba bimenyesha. Mu buyobozi bw'intara ya Makamba bamenyesha ko ivonya mukuru yayo masanganya ari umuvuduko urenze. Buramatari w'iyo ntara akamenyesha ko yituye abafise uruhara mu gukinga amasanganya kugira haboneke umuti w'ico kibazo. Mu kigo kijejwe ivy'amabarabara mu Burundi bo bemeza ko bariko barubaka utudunduri ku mabarabara yegereye amashure kugira ayo masanganya agabanuke. Ayo makambi inkuru tubibaze mugenzi wacu Serge Sindayigaya. Ayo masanganya amaze imisi yibonekeza mu ntara ya Makamba amaze guhitana ubuzima bw'abantu, abandi barakomereka ndetse n'ingendeshwa zirononekara. Amakuru dukora mu gipolisi avuga ko muri amezi atatu aheze ayashoboye kumenyekana yahitanye abantu 14 bitavye Imana, 28 nabo barakomereka. Ivyuma bigizwe n'imiduga, amapikipiki, amakinga hamwe n'amazu navyo birononekara. Felix Harimana arongoye sendika bigisha Konapesi mu ntara ya Makamba amenyesha ko ayo masanganya yahitanye abana b'abanyeshuri batari bake kuva umwaka w'ishure utanguye. Yuko hari amaksida menshi ku bana b'abanyeshuri kuva umwaka utanguye, hari amaksida menshi cyane bisaba yuko intwaro, abo mu ndero, igipolisi eka mbere n'abavyeyi boja hamwe bakaraba icokorwa kugira ngo ayo maksida agabanuke cyane cyane kuri iri barabara yo ngaha Imatongo. Ivyo biremezwa kandi na Buramatari w'intara ya Makamba akavuga ko ahanini ayo masanganya ava ku muvuduko muremure wagendesha ivyuma mu ibarabara. Tantine Nshuti n'amagara Buramatari wa Makamba mu gihe hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wari umwigisha muri iyo ntara yavuze ko baje barituye abafise uruhara mu gukinga amasanganya kugira bakingire ubuzima bw'abo bana muri rusangi hamwe n'abanyagihugu bose. Hari ikibazo c'amasanganya yibonekeza aha mu ntara ya Makamba si ku bana gusa eka mbere no ku bandi biturutse ku mivuduko y'abagendesha amapikipiki canke imiduga. Ico kibazo turakizi kandi tukiriko mu ntumbero yo gutangira yuko ayo masanganya atoba. Aho harimwo gukingira abakoresha ayo mabarabara mu kujabuka n'ivyapa biba biranga vyerekeza umurindi canke uburyo umuntu agendesha icuma ageze ahantu. Ivyo navyo bikaba bikorwa n'igisata ca ARB kandi twama tubivugana kenshi, barabizi kandi bariko barabitunganya. Ahari ivyo bibazo hose bazobitunganya, turacarindiriye ikibazo c'uburyo kugira gitore umurongo.
mu ntumbero yo gukingira abantu n'ibintu ikigo kijejwe amabarabara kiramaze gutangura kubaka utudunduri tugabanya umuvuduko bita dodan muri quartier ya Matonge mu gisagara ca Makamba hasanzwe hari amashuri menshi ari naho hakunda kubera ayo masanganya ku banyeshure twamenyeshe ko ivyo biruko mu gihe ivyuma vyinshi na cane cane amapikipiki usanga adakingiwe mu mashirahamwe ajeje gukinga impanuka. Makamba Serge Sindayigaya, Radio Inundi Culture. Ne mu bijanye n'uburimyi ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi bwarongeye kugabanya igiciro c'ibigori ku mwimbo leta yerutse kwegeranya mu kigo Anagesa mu gihe bwari bwashinze igiciro c'amafaranga 2100 ku kilo ubu kigiye kugurwa 2000 ahari ivyo bigega uwifuza kugura ibiro bigera ku majana 200 ariha ku makonte y'ibanki ariko bakabanza kubaza ko biriho ivyo bigori nyene ngo ntibiriko biraboneka ku masoko atandukanye mu gisagara ca Bujumbura muri no misi bamwe mu badandaza bavuganye na bagenzi bacu bavuga ko batazi nimba ivyo bigori vyaraheze n'ivyavyo ubu abo badandaza baca bacuruza ibigori baguriye mu barimyi ku giciro c'amafaranga 2600 ku kilo mu gihe vyagurishwa 2400 bagasaba ko ibigori vy'ikigwana gesa vyoboneka ku mazone ni nkuru ya Claire Kankundi. Haba ku isoko canke mu mazu y'idandarizo bamwe mu badandaza twavuganye bavuga ko kuwa gatatu w'inondwi bagiye kurangura ibigori biva muri Anagesa ku mazone bahora babirangurira ko yo mu gisagara ca Bujumbura ku mafaranga 2100 canke 2300 barabibura. Nje nagiye kubirana nayo sinduka guhera nuko bagiye kugenda kwambara ibiri n'ibona nayo Ivyo bigori abadandaza bahora babigurisha amafaranga 2500 ariko ubu kubera ivyo bigori vyabuze abadandaza baciye barangura ku banyagihugu bagaca bagurisha amafaranga 2600. None nk'ubu woza kurangura ibihitira hari byari baza kurangura ibigori z'ibihumbi ningahe 2500 hari ikigombe n'amajana aje turangura ibihitira kesha bari bisanzwe. Nubwo biruko hari abadandaza bavuga ko bashima kurangurira ku barimyi kuko bo babagurira ku mafaranga ari munsi y'2000 ku kilo kandi atari bihitira bakabona ko na leta yogabanya igiciro cyo kuranguza ivyo bigori byatanguye kugurishwa na leta ku badandaza kuva ku wa 2/0 uno mwaka ku wa 2026 leta y'u Burundi yasubiye kumenyesha ko ibigori vya Anagesa biriho ku rugero rushimishije ikihamagarira abarimyi n'abadandaza kubigura ku giciro gishasha c'amafaranga 2000 ku kilo kuva kwa 2770. Claire Kankundi yurakenuye ishiramwe urikome gishinze kugwanya ibiturire n'isesagwa ry'ubutunzi rirasaba ko leta y'u Burundi yo kwerekana neza kandi ku mugaragaro ibiriko birakogwa kugiriyaho zari isoko nkuru ya Bujumbura yahiye kuwa 2770 mu mwaka wa 2013 isanugwe mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri uyu wa mbere inyuma y'imyaka 12 hezi iyo soko ihiye urongo iryo shirahamwe Gabriel Rufyiri yerekanya amakenga ku masoko yo kwisanurwa amaze gutangwa ntiyagire icavamwo. Gabriel Rufyiri aranasaba nuko bamatohoza ku masanganya nkaya gumagwira ku masoko. Tumukurikire. Dusaba ko leta batubwire ivyo bariko barakora kugira ngo amasoko n'ubutunzi bw'igihugu bikingirwe. Kigira kabiri kubera ikibi vy'amasoko leta itofata ingingo yuko abantu bose bokingirwa kajamwa ry'amashira hamwe y'ubwishingizi. Leta nikore ibishoboka vyose shireho umugwi wigenga wo kwiga neza ibintu bijanye no gukingira amasoko muri rusange bace babishira mu ngiro kuko ivyo bidakozwe twe tubona ko mengo nta kibanza bihabwa. Nuko leta yoshiraho umugwi kandi wigenga woshobora gufasha mu kuraba imvo zatumye aya masoko agumasha kuko kugeza kuri ino tutaramenya icyatumye amasoko kuko nejo byosubira igihe abarundi bataramenya abantu bakora bino bintu. Rero durasavye leta ishireho umugwi werekane ibibazo byose vyagiye biraba. Ishira hamwe yitwa Vacanation rigira gatatu canke kane mubaje hatanguye Sino Africa mugabo twarabidenoje turavuga yuko ivyo bintu mu vyo kuri bitari haraza ishira hamwe rigira kabiri y'amabanki abone byabataye
kuwamana ubu haje abagira gatatu nabo bariko baregeranya amafaranga kugira ngo bazogende kuba twebwe rero ivy'ukuri dukeneye ko Fabrice ari wazaratubwira ibiriko birakogwa burya n'umudandaza dukeneye ko leta itubwira ibiriko birakogwa n'ingene biriko birakogwa n'ukungene mu vy'ukuri biriko birakogwa ubu uya bitandukanye n'ivyo vya mbere we yari Gabriel Rufyiri arongoye ishiramwe urikome gishinze kugwanya ibiturire n'isesagwa ry'amatungo y'igihugu ari na hano turangirije makuru yaranze yindwi turangije mwengurukire bagenzanje bafashije kuyatororokanya Odilo Nkejimana na yabashikirije ndabifurize kugira uw'Imana mwiza mubandanye muryoherwa n'ibiganiro vya radio Indundi Culture. Amakuru yaranze indwi.